Ansubire kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbanisha kuri yacu ya ICTV. Lo umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turi kwigenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2022 ni kuwimana. Amakuru tugiye kugaruka ko araza kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira. Ni inkuru iriko iravugwa cane guhera uno munsi diocese nkuru ya Gitega iramutswa Musenyeri Bonaventure Nahimana w'imyaka 63. Uyo musenyeri ni muntu ki turaza kubigarukako mu kwimika uyo musenyeri n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yari yateye iteka iyo nkuka y'imisa. Turaza kugenda tubikurikira ndetse tugende turaba n'ukuntu vyari vyifashe muri ano makuru twabiteguye. Muri ano makuru kandi turaza kukubwira inkuru y'umubabaro nibara ryaguye. Hari umugabo w'umudereva yafashe ku nguvu umusore inyuma yo kumuboreza. Iryo nibara kumutemere. Turaza kugaruka kuri ivyo bintu aho vyabereye ndetse tuze no kuraba ivyakurikiye mu nyuma. Hari n'andi atandukanye abariko aravugwa mu bimenyesha makuru yagiye aragaruka ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi tuba twatohoje irya nino yose turayatunganya gushikiriza mu buryo bagidonido. Wipfuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bwene nk'ibi tugushikiriza urafyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere n'amakuru abatohojwe neza. Eka no makuru yacu tuyatangure mu buryo bagidonido. Isaha 4:25 zo kuri uno wa gatandatu niho hatangazwa icese ko Musenyeri Bonaventure Nahimana akoreye mu ngata Simoni Ntamwana yaramaze imyaka 25 mu mabanga yo kurongora diocese gatolika nkuru ya Gitega. Aho ni nyuma y'amezi 2 n'iminsi 3 urwandiko rumugena agenwe muri ayo mabanga rusohowe n'ibiro vya Papa. Inkuka ya misa yo kumushikiriza ayo mabanga ikaba yabereye ku kirimba ca Bikira Maria ku Mushasha y'Igitega irongowe n'intumwa ya Papa Dieudonné d'Antonou. Musenyeri Bonaventure Nahimana akaba baye musenyeri agira 7 arongoye iyo diocese, akaba asubiriye Musenyeri Simoni Ntamwana agiye mu karuhuko k'izabukuru. Iyo mvukira yo muri komine Giheta intara ya Gitega ikaba yahora iramutswa diocese ya Rutana kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009. Mu yandi mabanga yazejwe akaba yarabaye umuyobozi w'iseminari nkuru ya Burasira, iseminari ntoya ya Mugera hamwe n'umunyamabanga wa diocese ya Gitega. Mu bindi womenya kandi kuri Bonaventure Nahimana nuko uyo musenyeri afise urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse mu bijanye no kwigisha science pédagogique yarongeye iri Abidjan mu gihugu ca Côte d'Ivoire. Iyo rero akaba ari inkuru yarigezweho yavugwaga cane kuri uyo musenyeri mushasha agiye gusubirira Simoni Ntamwana. Simoni Ntamwana akaba we azwi cane kuko utarya umunwa ku bitagenda vyagiye birakogwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nari nabikubwiye mu ntango zano makuru. Hari umugabo w'umudereva yafashe ku nguvu umusore inyuma yo kumuboreza. N'umuhungu w'imyaka 17 yakorera mu kabare mu Magarama ni muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge. Yahuye n'umudereva w'imyaka 42 mu gihe yarateramiye kuri ako kabare. Uyo mudereva aramuboreza aruhira kumufata ku nguvu. Uyo mudereva yaciye aha uwo muhungu inoti y'ibihumbi 10 by'amafaranga y'amarundi ngo ntihagire ico azovuga. Bukeye uyo muhungu vyaranze ko aja ku mwanda mukuru acatangura no kwanka gufungura kubera ko atinya kuja kwiherera. Niho rero umukoresha wiwe yamubaza ikitagenda neza. Uyo muhungu aramwiganira ko vyagenze. Wa mudereva yaciye afatwa arapfungwa mu gasho ka komine Bugarama. Hakaba havugwa ko uwo mudereva yasiguye ko aho yakoreye hose nko mu Buganda n'ahandi ngo vyakogwa, ngo rero yibaza ko no mu Burundi ari uko nyene. Ivyo rero akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje vy'akamaramaza bitari bwabeho. Barasaba inzego z'igipolisi kubafasha kurondera uwabo
bavuga ko bamuherutse ku munsi w'Imana uheze muri zone ya Kamenge ya komine Ntangwa mu gisagara ca Bujumbura, aho yavuga yuko agiye kubonana n'umuntu ariko amaso yabayayo. Umuryango wa Eric Ndayizeye bafise amakenga menshi ku mutekano uwabo. Ni inkuru twateguriwe na Beni Akserakana. Ababanyi n'abagenzi ba Eric Ndayizeye kwibara rya 12 mu Kinanira muri zone Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batewe umutima uhagaze nk'imisi heze bataza gakuru kiwe. Bavuga ko inkuru ya nyuma bafise kuri we ari aho yabwiye abagizi biwe ko agiye kuraba umuntu bategerezwa guhurira ku nzu y'uburaro bita y'umuhisi Kirahwata iri muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa mbere ku mugoroba. Ayo makuru nyene avuga ko Eric Ndayizeye yagiye atwaye imodokari yari asanzwe akoresha mu kunguruza abantu abakura mu gisagara ca Bujumbura abajana hagati mu gihugu, voiture yo mu bwoko bwa Probox. Mu modokari bari kumwe n'undi muntu. Bageze kuri iyo hoteli isigwa n'umuhisi Kirahwata, Eric Ndayizeye yarinjiye avuga ko ari umuntu agiye kuraba asigwa bari kumwe mu modokari. Ayo makuru abandanya avuga ko nk'igihe cy'isaha 3 zirenga iminota mikeya z'ijoro uwo bari kumwe yararindiye ko Eric agaruka akabura, yagiye kubaza muri hoteli bamubwira ko atawe babonye, araheza aratahana ya modokari. Kuva ico gihe abegereye Eric Ndayizeye bararondeje hose no mu busho butandukanye barabura. Baragerageje no gutelefona kuri telefone yiwe barabura kuko zose basanga zizimije. Basaba inzego z'igipolisi n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu kubafasha kurondera uwabo kuko bafise amakenga menshi ku mutekano wiwe. Narijya hamaze iminsi havugwa abantu babuzwe irengero mu nyuma bagatogwa ari biziga. Eric Ndayizeye akaba asanzwe avuka mu ntara ya Rutana. Yagiye inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka abarongoye igipolisi mu gisagara ca Bujumbura ngo bagire ico bavuze ku matohoza baba bamaze gukora. Beni Akserakana. Urusengero God's Glory Church ruri mu ntara ya Muyinga wahagaritswe ku itegeko rya musitanteri wa komine Muyinga kuri uyu wa gatanu. Mu itangazo ryasohowe uno munsi risigura ko urwo rusengero rudakwije amategeko. Abarongoye ishengero bavuga ko barenganijwe ko hari n'ayandi mashengero muri yo komine adakwije ivyangombwa abandanya akora. Inkuru dushikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana. Mwitangazo yashize abona uno munsi musitanteri wa komine Muyinga Misago wa Mede amenyesha ko iryo shengero ridakurikije amategeko nk'uko bisabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano mu byo bujejwe harimo amashengero. Iryo shengero muri bimwe ryagirizwa hari ugusengera mu cumba cagenewe kubika umwimbu, kutagira ubwiherero, hamwe no kuba urwo rushengero rukorera ku buringanire buri munsi y'imetero 500 ugeranije n'ahari amashengero Hope Church hamwe na Vivant. Muri iryo tangazo musitanteri Misago amenyesha ko abarongoye ishengero God's Glory Church ko rizosubira gufungura imiryango ari uko bubatse ishengero ryabo bwite kandi mu kibanza gikwije amategeko. Bamwe mu bayoboke ba God's Glory Church bavuga ko iyo ngingo bafatiwe arakarenganyo ngo kuko hari n'ayandi mashengero menshi ku mugwa mukuru w'intara atubahirije ikirere cy'imetero 500 hagati yayo mugabo atarugagwa. Bagasaba kurenganurwa canke iyo ngingo igafatirwa nayo yandi mashengero atujuje ibisabwa. Inzamba Muyavugwa mu karere k'ibiyaga binini ibihugu by'akarere bifise imigwi igwanya leta iri ku butaka bwa Kongo bibwirizwa kugira uruhara rukomeye kugira ngo iyo migwi yitwaje ibigwanisho ive muri ako karere itahukanwe iwabo. Ivyo biri mu mwihwezo w'umushakashatsi mu gisata c'umutekano mu karere ka Kivu KST mu mfunyafunyo. Regan Miviri asigura ko yabareze tabara FDLR canke ADF yo mihari yose itegerezwa gushira ibigwanisho hasi kugira ngo umugambi wo kugarukana amahoro mu karere k'ubuseruko bwa Kongo ushoboke. Yo mushakashatsi avuga ko mu nzira zishoboka harimwo no kuganira n'iyo mihari nk'uko leta ya Kongo iharanira intwaro rusangi ibitegekanya ku ruhande rwayo. Dukurikire umushakashatsi Regan Miviri. Ce que vous dites sur le Red Tabara, on peut aussi le dire sur le FDLR, on peut aussi le dire sur les ADF.
Bien sûr, l'idée c'est de mettre de la pression pour que ce groupe ivyo mubajije kuri Red Tabara twobivuga kandi no kuri FDLR canke no kuri ADF birumvikana ko iciyumviro ariko boshira igitugu kuri iyo migwi yitwa zirigwanisho kugira itahi wabo. Igisirikare ca Kongo gitegerezwa gufata iya mbere muri iyo ntumbero. Ni ngombwa ko batahi wabo biciye mu nteguro ya gisirikare ku butaka bwa Kongo, ariko kandi birashoboka ko inzira zose zishika yaba iya gisirikare canke ko amaleta y'ibihugu bifiseyo abagwanya ubutegetsi bwayo ategekanya kwakira abo bagwanyi. Je mbona inzira yo kuganira ari ikintu gisanzwe kandi gishoboka. Kongo yaraganiriye ku nshuro nyinshi na M23 igihe uwo muhari wari wahungiye ku butaka bw'u Rwanda. Ni igihe cobuza rero ko ayandi maleta afata mu minwe ikibazo c'imigwi igwanya ubutegetsi bwayo. Ivyo arivyo vyose bitagenze uko, n'igihugu ca Kongo kizobandanya kigwa mu mporero y'uwo mutekano muke n'abanyagihugu ba Kongo babandanye bicwa. Naho rero ivyo biganiro biriko biba mu karere vyoshikaho bihuriza ku ruhara rw'ayo maleta mu kugarukana umutekano, nivyo hari izindi mvo zituma bitoroha, ariko ravyo ibiganiro vyabaye kuri ico kibazo intambwe nziza. Kongo ikwiye kubandanya ihamagarira ibindi bihugu kugira uruhara ruboneka, kuko si ikibazo ca Kongo gusa, ni ikibazo kandi c'ayo maleta nyene. Ce n'est pas un problème congolais, c'est aussi un problème de ces États-là. Tubibutse yuko kuri uno wa kane ariho haba i Nairobi muri Kenya inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC, aho bigiye hamwe uko bigiye gukorana kugira ngo batore umuti w'ico kibazo c'umutekano muke uterwa n'iyo migwi yitwaje ibigwanisho iri muri ako karere k'ubuseruko bwa Kongo.